hari ikindi kibazo. Alors abigisha nabo ko uwavutse ubwa kabiri atagwara canke adakena, ahandi naho ngo turi Imana kandi bigisha ubuntu. Quel est votre regard sur ce genre d'enseignement? Premièrement, ni vya bene by'abantu baba barahari entre temps, nanje harabo tumanze kuganira defo n'abakonfronta, mugabo acabenduka bavuga ko aje ntaratara ubuntu bw'Imana neza. Mugabo la Bible enseigne que umuntu akijijwe ashobora kugwara. Exemple typique muri Philippiens chapitre 2 ndibaza verset sinibuka 2 ou 4, Paul aravuga yuko yagwaye gushika nahakwa gupfa. Okay? Kandi wari Paul twemera. Paul avuga yuko ministeri yiwe ari gushinga intahe ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Acte 20:24. Uwani Paul twemera. None Paul yagwaye agahakwa no gupfa. Akanavuga ngo mwarumvise makuru yanje. Epaphrodite par exemple. Epaphrodite ni umuntu agendana na Yesu na Peter na Paul. Nawe nyene ngo yaragwaye, mwarumvise ko yagwaye akagupfa. Paul abwira Timote ngo ubwo gwara kwawe mu nda kugwaragurika, pana kugwara. Kumwe ashaka kugwara mu nda rimwe agakira. Kugwaragurika ni estoma. Cyangwa amayentesa kindi kintu kije cyo mu nda. Kubwo kugwaragurika kwawe ngo uyu wakavenga Kenya kwara gwara mu nda. Mba Timote yarafise ikibazo cyo mu nda. So abo bigisha ko abantu batagwara, iyo ni herezi. Nimba bavuga yigisha ubuntu bw'Imana, yigisha ikindi kintu atari ubuntu bw'Imana. Si ubuntu bw'Imana ubwo. Iyo ni message iri mélange mu zindi. Irimo ibindi bintu. Number 2, abantu badapfa. Sinzi ko babaje navyo. Ya. Hari abantu badapfa. Ko turi Imana. Ngo badapfa. Ego ngo ni dupfa. Ngo ni promesse yanje ndaza abantu bigeze tugeze kugira ko deba. Ngo ni dupfa twebwe. Tubara duto ko turabana b'Imana. Okay? Hama ica kabiri. Imibiri yacu iracagwa nimbigwara nuko ishobora no gupfa. Irashobora gupfa, imibiri yacu irapfa ariko imwe mu zacu nizipfa. Ikibazo nagira ni ishure gatonya madame Joro ko uwo muntu akora dukurikira. Abantu bavuga ngo nidupfa cyangwa ko turi Imana nuko bataratahura iyo distinction ya esprit ame corps, gutandukanya impwemu umushaha n'umubiri. Umubiri nkuko yabivuze mwene data Dodori, umubiri wacu urarinda ico bita la glorification, gucungurwa le salut de nos corps. Imibiri yacarindiriye agakiza. Twarakijijwe mu mpemu zacu, imibiri yacu yacarindiriye agakiza. Nje tuma ipfa, nje tumigwara, nje tuma tuzokwambika umubiri wundi udafise intege nke nk'izo dufise no munsi. Rero abigisha ivyo daselai munigisha ivyo umwirinde cyangwa mufashe cyangwa musengere nyuma y'ivyo novuga. Kuba ngo turi Imana nini ko niturema. Niturema twebwe nk'Imana. Arabango nje ndarema. Hariho nigeze kubona kuri Facebook ngukeneye ngo 2,000 ngo by'amadolari ngo bivuge. Ndavuga uvuze 2,000 ko ari make gasha. $10. Aho yari Burundi yamugari mu bantu bizere ibintu nk'ivyo. Ngo gukeneye $10. Ndavuga ngira ukeneye amahera ikindi kintu y'umutahe nje tubayumvira muri terme ya $2,000. Hari biyumvira en terme y'amamiliyoni n'amadolari. Y'amamiliyari pito. Rero abantu bigisha ivyo ni hérésie, c'est pas du tout fondé sur la Bible, sur la parole, c'est lie, c'est lie, c'est lie.